moi je peux dire aux fans et les comités aussi qui s'attendaient aux bonnes choses que nous allons faire l'année prochaine. Oui. C'est ça. Ya kuri jewe ndavye uyu mwaka abakinyi bazanye ukuntu ndabazi kuravyo uriya munyegoli Kimenyi Yves no goalkeeper wo muri equipe nationale y'u Rwanda uravyo mu ataka baguze yabaye mu meilleur buteur yiseze iheze mu Rwanda uravye umutoza Karekezi ni umutoza mwiza cyane natwese n'abandi bakinyi bariko bararondera je mbona ko muri uyu mwaka azoba iminduka nini cyane cyo kimwe n'indi myaka iheze. Je objectif yanje ni coupe ko imisi yose ngiye mu kibuga simba shaka gutsindwa. Je iyo ninjiye mu kibuga esprit yanje kino cya mbere mba nizera ni insinzi gusa na kindi. Ndabaramutse mwege mwese abakunzi ba Black TV twishimiye kubana namwe muri bino bihe ariko twizera ko sport ibandanya mu gihe coronavirus yari tumereye nabi ari nayo mpamvu twerekeza hirya no hino kuri no mwanya rero Black TV iheje kwakira umwe mu bakinyi bamenyerewe cyane bazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere bamwita NGANDO OMAR. NGANDO OMAR tugwaye ikaze kuri Black TV. Ya murakoze. Muri no mwanya NGANDO OMAR tugusanze kuri Maison Medicale mu Bwiza mbega mwamuje kuyihe ntumbero? Twari tuje kwipimisha umubiri nkuko byama bikorwa mu misi yose ugiye gutangura shampiyona bategereza gupima ariko atakibazo na kimufise mu mubiri. Amakuru dufise nuko NGANDO OMAR avuye ku mugane wa Aziya muri no mwanya ashobora ko ari karabariguzwa mu gihugu cy'u Rwanda ari kararondegwa ari karavugwa mu mugwi wa KIYOVU SPORT mbega byo barukuri byo babyifashe gute? Ya nivyo ibyo bavuga nivyo ko twaraganiriye na KIYOVU byose bisa ko nibyarangiye asiga tuntu dutoya gusa ariko twarahejeje bivugana. NGANDO OMAR n'umukinyi agiye kwerekeza muri KIYOVU SPORT muri no mwanya n'umukinyi amenyereye n'ihiganwa ry'u Rwanda kuko si bwa mbere arihonyoyemwo nigika ABAYOVU bo kwitegako nkuko besha kunze kubivuga. Ya je icyo no vuga shampiyona mu Rwanda ndayimenyereye kandi nahantu nzi cyane nzi ibyo nsabwa kugira ngo nshimishe abafanzi ba KIYOVU. Mu mwaka uheze byarabonetse ko KIYOVU SPORT yagiye yitwara mu myaka hera wanagomba imaze imyaka myinshi idatwara ibikombe muri no mwanya tubona ko ikoze icyo no kwita comeback ifise abakinyi beshi bafise amazina ndetse bafise n'ubuhinga ndetse n'umumenyereza mushasha Olivier Karekezi kubwa urabona ko muri KIYOVU SPORT hari impinduka zigiye kuba harimo nawe? Ya kuri jewe ndavye uyu mwaka abakinyi bazanye ukuntu ndabazi kuravyo uriya munyegoli Kimenyi Yves no goalkeeper wo muri equipe nationale y'u Rwanda uravyo mu ataka baguze yabaye mu meilleur buteur yiseze iheze mu Rwanda uravye umutoza Karekezi ni umutoza mwiza cyane natwese n'abandi bakinyi bariko bararondera. Je mbona ko muri uyu mwaka azoba iminduka nini cyane cyo kimwe n'indi myaka iheze batavyifashemo neza muri shampiyona. Kumbure NGANDO OMAR n'umukinyi yagiye amenyekana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ari mu migwi atari Rayon Sport atari na APR. Image yo kuja muri KIYOVU SPORT muri no mwanya abantu bitege ko ari image yo gutwara ibikombe ko twamenyereye ko mu misi heze APR na Rayon Sport azo ziganza. Ya je nk'umukinyi ikintu cya mbere novuga mu myaka iheze kenshi muri imyaka nyingayi iheze ni KIYOVU ni Rayon Sport na APR ariko uravye recruitment abakinyi ubu ngubu KIYOVU ifise icyo no bwira abafanzi bitege kuzobona ikintu kizobatangaza muri shampiyona izotangura. Atari banga amasezerano yawe yabaraye igihe kingana gute muri KIYOVU SPORT? Ni imyaka 2. Iyo myaka 2 birumvikana ko ari imyaka ushobora kuba ufise uri kurakina umugwi wa KIYOVU SPORT bitege ko ari imyaka 2 yo gutwara ibikombe na NGANDO OMAR. Je objectif yanje ni coupe ko imisi yose ngiye mu kibuga simba shaka gutsindwa. Je iyo ninjiye mu kibuga esprit yanje kino cya mbere mba nizera ni insinzi gusa na kindi. Ku rundi ruhande biraboneka ko umugwi wa KIYOVU SPORT uje ufise
intwaro zikomeye harimo abakinyi nka ba ABEDI BIGIRIMANA bamaze kuba bagira amasezerano nabo nyene na KIYOVU SPORT, abavandimwe ba Olivier Karekezi nk'umumenyereza. Image ya Olivier Karekezi we ntubona kizohava igutera ubwoba cyangwa se ikagushira ko pressure ugahava usanga nta ibyo wari wikira muri KIYOVU SPORT ko bigenze? Oya, abo kuri jewe image ya Karekezi kuri je ni motivation na pressure nimwe yonera ko iyo ufite umutoza mwiza nawe aragufasha. Je kuri jewe ni image nziza kandi ni nka motivation iyo ndi muri equipe Karekezi ariko aratoza, donc birangyohera cyane ko n'umuntu azi iby'umupira kandi n'umutoza mwiza. Narambonye mu Rwanda amakipe yagiye aratoza, n'umutoza mwiza cyane. Ubutumwa ku bakunzi ba KIYOVU SPORT ntibagiye n'abarongozi b'umugwi wa KIYOVU SPORT? Ya je icyo nubabwira, ndaryoheye kwinjira muri famille ya KIYOVU kandi tuwemeje kuzabashimisha muri championnat. Ya murakoze. Mbega muteganya kwinjira mu Rwanda ryari ko tubona hari ikibazo ca coronavirus? Mu gihe cyo rangira muca mugenda canke murafise ibindi bikorwa muza muri ko murakora ino imbere ko championnat itangura? Oya, ikintu gusa kituhagaritse tutajya mu Rwanda nico kibazo gusa ca corona, ariko kirangiye tuzoca tuja mu Rwanda. Tukwifuriza amahirwe Nganda OMAR muri KIYOVU SPORT urucaca. Nizera ko ugwatsi rutoto ruzohava rukubera amahirwe yo gutwara ibikombe na mwari no muri national nabonye witwara neza wa mugabo. Ya murakoze cyane. Merci beaucoup. Merci aussi. Soyez les bienvenus ici au Black TV, mes chers amis qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Je m'appelle Suleimani Nkuru Papa Outam. Je suis issu à Bujumbura, mais actuellement je viens de voir l'autre invité, un invité spécial, je dirais aujourd'hui, c'est le joueur de Rukinzo Football Club. Il s'appelle ABEDI BIGIRIMANA. ABEDI BIGIRIMANA, maintenant, il vient de faire un contrat de 2 ans avec KIYOVU SPORT. ABEDI BIGIRIMANA, soyez les bienvenus ici au Black TV. Merci. ABEDI BIGIRIMANA, nous avons vu que vous avez fait un beau saison, ou bien je dirais, vous avez montré des performances indiscutables ici au Burundi cette saison. Est-ce que aviez-vous des objectifs pour cette saison suivante? Oui, j'en ai les objectifs. Je vois que vous venez de faire un contrat avec l'équipe KIYOVU SPORT du Rwanda. Est-ce que as-tu des informations à propos de KIYOVU SPORT? Oui, j'en ai déjà. Vous en avez peut-être que vous avez eu l'occasion de discuter avec les gens de KIYOVU SPORT. Quel serait votre objectif? Mon objectif pour l'année prochaine à l'équipe de KIYOVU, c'est remporter d'abord les trophées avec l'équipe, et de 2, je vais montrer aux fans et le comité de l'équipe comment je suis, et je vais donner tout pour que j'avance aussi, parce que ce n'est pas au Rwanda que je vais me limiter, il faut que je parte de l'autre côté, c'est ça. C'est une équipe qui vient de passer quelques saisons, beaucoup de saisons je dirais ça, sans avoir remporté des trophées. Est-ce que vois-tu que tu vas aider cette équipe à remporter des trophées? Si, moi je veux amener un plus dans l'équipe. C'est ça, oui, je veux amener un plus dans l'équipe. Maintenant, nous voyons que KIYOVU SPORT a changé beaucoup de choses à propos des entraîneurs, les joueurs, les voiles aussi, même les sporteurs. Quelle est votre promesse pour les sporteurs de KIYOVU SPORT? Je peux dire que la promesse c'est que nous allons remporter les trophées cette année. C'est ça ce que je peux dire aux fans. Sur quelle base dites-vous que vous allez remporter des trophées? Parce que je vois, ils sont en train de recruter des bons joueurs. C'est ça. C'est pourquoi je dis que vraiment j'ai confiance. Pour l'année prochaine, nous allons faire de bonnes choses. Quel est votre message plutôt pour les sporteurs de KIYOVU SPORT, aussi pour les membres du comité de KIYOVU SPORT actuellement? Moi, je peux dire aux fans et les comités aussi qui s'attendaient aux bonnes choses que nous allons faire l'année prochaine. Oui. C'est ça. Nous voyons que tu as montré des performances indiscutables ici au Burundi. Tu es un joueur parmi les joueurs qui jouent dans la médiane. Tu es un joueur très, très, très sollicité ici au Burundi. Est-ce que au Rwanda, qui s'attend de ces performances que tu as montrées ici au Burundi? Vraiment, je peux augmenter encore. Et tu peux augmenter? Oui, oui. Alors, KIYOVU SPORT qui disent ouf. Oui, oui. J'espère ça.
Voilà. Voilà les sporteurs de KIYOVU Sport. Attendez-vous à des spectacles, à un beau spectacle avec ABEDI BIGIRIMANA qui serait un joueur indiscutable dans votre médiane. Aussi, moi je suis Souleymani, je suis au Black TV. À bientôt.